rero ntangura kudandaza ibiyoba ntangura kudandaza imbombo ntangura kudandaza itabi bimwe by'abana bo ruguru nyene ariko bivanye nuko umuco w'iwacu ngaha mu Burundi aho tubaye burya se abantu iyo ukoze produit shasha abantu ntibayakira mu mabutike muri societe mu kibano baba bumva ko umengo imbombo yavuye i Buraya niyo mbombo canke baba bumva ko umengo ifu yakorewe n'imiburi bibasi muri Tanzania niyo fu ntibakunda ivy'iwacu hariho burya abantu bose si beza ngenda nabivuze igihe iyo uciye mu bibazo niho ubona agaciro k'abantu niho umenya abantu b'agaciro mu buzima bwawe niho namenya n'abantu kumbe mwahora mugendana bakugenza niho rero bavuga ko esprit d'activité classe ndayisanganwe niho umugambi wanje naco nawukomeza noserema kwiyo mashini imwe y'amagi 550 canazana n'indi mashini ija nk'amagi 1000 mu nyuma n'ibindi birakurikira umunsi rero tugeze aho duhingurira abandi imashini tuzizanira abandi tuziranguye tujanaza ivyombo vy'inkoko no kuri ubworozi bwanje mu vy'inkoko buteye imbere cane gose turabaramukije aho muherereye hose abakunzi b'Ikimamara TV twizere ko aho muri muguwe neza natwe tumeze neza turi mu kazi ka minsi yose murabizi yuko rimwe na rimwe duhora duca ku bantu twita ba entrepreneur abantu mu minsi yose atako batagira kugira ngo baduhe inspiration canke batuganirize ku bijanye n'ubuzima bwabo icyo kugira bigire ico bifashije abandi batubera akarorero arazi ko yo tugende turaganira ibiganiro turahana ivyumviro bitandukanye hari igihe usanga uwo rufise akantu waruzi ari wundi atarazi canke ugasanga ari wundi yafise ikindi arazi nawe utaruzi tugenda turungurana ivyumviro mu myanya itandukanye hama ugasanga icyumviro ciwe kirashobora gushigikira ico warufise ugakora ikintu kizima uno munsi rero turi kumwe n'umutumire ndibaza ko sijyambere mu mubonye twe tumaze gukorana kenshi ariko mbere ko tugira byinshi cyangwa gukorana tubanze dusabe umutumire atwidondore turabaramukije ego nake turabaramukije abantu wanyi n'abakurikirana televiziyo Kimamara TV jewe ku mazina banyita Irakoze Shadrack sanzwe nkora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko cyane umwanya munini y'ubundo bumara mu bworozi cyane bw'inkoko uhereye kuri gi bise umugambi witwa guhera kuri gi gushika kuri ndirigi ego murabyumva yuko dufise umushitsi wakamaro gose afise byinshi yo twigisha ariko dushaka tubanze tumubaze uvuze irigi kuva kuri gi gushika kuri ndirigi kuva kuri gi gushika kuri ndirigi ushatse kuvuga iki na yahima etapo wacu kugira uve kuri gushika kuri ndirigi mvuze ngo umugambi uva kuri gi gushika kuri ndirigi ni kuvuga ko umuntu twebwe ubwacu duhera ku magi amagi yatawe n'izindi nkoko twifashishije ibikoresho bigezweho bita amakuveze canke amaincubateur bibundikiye tugashira mu mashini tukabundikiriza tukaronka umwimbu w'imiswi mu mwanya muto kubera ko inkoko zacu zikibundi twari tumenyereye zibundikira amagi 5 6 7 8 baye meshi kaba 12 ariko no munsi murashaka kugura incubateur imashini ibundikira igashobora kubundikirira ibihumbi 2 canke ibihumbi 5 icarimwe kuba rero iyo umaze kubundikira ayo magi ibihumbi 5 ayo magi ni azova nk'umuswi uwo muswi niwe wavamwo tuzogaburira ukure ugere aho usubira guta irindi rigi cyo gituma umugambi ari kuva kuri gi ukazosubira kuri indi rigi ego kuva kuri gi umuswi mpaka kuri ndirigi ego ahandi baza ko twese tuko tugenda dutahura ariko kenshi icyatumye dufata kanya ngo tuganire nuko ari ibibazo bimwe abantu benshi bibaza ntibarobironkere nyinshi cyangwa asanga ibyo biyumvira ko abandi bageze ko kubera ko bivanye naho bavuka naho baba nibyo bafise mu majambo make ndashaka uducire kumayange Shadrack ninde kwanza kugira ngo twumve Shadrack wo yatanguye ari ahageze no musi ko je ndakuzi ubu turi kumwe ntababesha turi kumwe n'umuntu mu boss n'umuntu afise déplacement n'umuntu afise haba n'umuntu ndashaka kumenya ivyo byose yabigezeho gute kugira ngo twese tugende turamarana ibizazane Shadrack ese umuntu hatari ariko n'umuntu yubaha Imana cyambere jewe ivyo ngeze ko vyose ndabishimira Imana ariko sivyo nifuza kubamo ndafise byinshi shaka gushikako muri kazoza kanje ntarashikako rero Shadrack ni umwana avuka mu muryango w'abana 5 umupapa yubatse se umugore n'abantu babiri Imana ntiyamezagije umuciye n'ibiharage gusa n'umuryango arawumpaye ndiva ko ari ubuntu navuze ko ndi umuntu yubaha Imana ibintu byose ndabishimira Imana rero
ntavuze byinshi aho nahereye nahasa ahantu haniniya cyane je nakuze ndi umwana yabuze abavyeyi hakiri kare ico kubura abavyeyi nkiri muto byantumye nkora cyane kugira bikunde muri societe simbe mayibobo simbe ikigwari mu yandi majambo kubura abavyeyi byampermise jewe novuga ko gukora cyane bituma nitaho igihe cyose niyumvira mbega ejo nzobaho gute rero nakuze ndi umwana dandaza cyane tangwe kudandaza je mfite imyaka 6 niga mu wa mbere primaire Edio kandi nabishimira n'umuvyeyi wanje nayisigaranye ko nabuze papa mu 1993 ariko nza kubura mama niga mu mwaka wa 5 hari mu 2000 ntivyari vyoroshe ariko kubera ko navuze ko nkunda Imana kubera umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu iba yarategekanije ejo hawe hazoza mu buryo utazi ko jewe mama naho wumva ko nabuze abavyeyi hakiri kare mama yari umuntu ampatira cyane kudandaza kandi mu ishuri nari nciye ubwenge ko naba muri batanu ba mbere ariko kumva malgré yo kumenya ubwenge k'ishuri mama yamana genda kuri gushora amashu genda kudandaza ubukwavu genda kudandaza inkoko nama ndabitunze ivyo nkama ndabidandaza rero ntangura kudandaza ibiyoba ntangura kudandaza imbombo ntangura kudandaza itabi bimwe by'abana bo ruguru nyene ivyo nabibayemo tuza gutandukana rero n'uwo muvyeyi wanje mama mu 2000 ari umwana yiga mu wa 5 primaire kandi si subona bako nabaye munini cyane ari umwana muto mu buzima kubera narakunda kugwaragurika cyane ariko ndashima Yesu kuva amenye Yesu nawe yageze mu buzima bwanje sinasubira kugwara je kuva mu mwaka wa 2009 gushika no munsi sindaje kwa muganga amen urumva ko ariko inyuma yo ngaho amezi 3 yahera ntagwaye rero ivyo nashatse kuvuga ngo ahakuru ngaruke ku buntu bw'Imana aho umwana w'umuntu Imana izikamwiremeramwo igikorwa hama yubaye maso ukagiteramira usanga ico gikorwa cyugejeje kure cyakuzigamira mu bintu udashobora gutahura umva kubura abavyeyi nkukiri muto byari gushoboka ubwo nyene umuntu agaca amayibobo byari gushoboka umuntu agaca aba umusizi ariko Imana yaraje inkomereza aho nyene ntangura gukora ivyo bikorwa ariko umuvyeyi yari yaranteguye nova ko yari yabiteguye kera wamengo yarazi ko tutazakwamana rero kubera kudandaza navuga ko mu buzima sinabuze byose nabifatanya n'ishuri sinabuze byose ibikenewe byose umwana aronka kugira abeho narabironka hama ariko maze gukura navuga ko niko ndakura gatoyi maze kumanuka ino mu gisagara ca Bujumbura narashitse ndakorera abantu rero mu gukorera abantu nkaraba combien de fois umuntu mukorera guhera saa 9:30 amasaha keshi akunze kumenyerwa ni saa 8:30 saa 11 ugasanga guhemba inica ntikizi kandi naraba mu bikorwa je nakora nakoresha ubwenge si bikorwa navuga ngo yarampa formulaire nkoresha oya ahubwo je yarambwira ide ice kintu ashaka gukora je akaba ari ndagikora ariko akaba baronka amafaranga rero ivyo bintu ndabibamwo ariko igihe kimwe numva nanje darose inspiration numva ntibikwiye je kuko nadandaza haronka amafaranga atabuntu umwe amahaye amafaranga kira nararima harima imboga mu mwonga harima ibiraya haronka amafaranga atamuntu numwe ayamaye ahubwo avuye mu bikorwa jewe nakoze why not ubunye sigaye shaka umuntu amakazi numva rero muri jewe harabaye revolte kandi ico gihe nico gutangaza sinarimbayeho nawe wona korera ico gihe rampemba neza kuko nahembwa amahera arenga 300 mu kwezi kandi nifise naho ni imodoka y'akazi twakoresha imodoka y'akazi kuva ko umengo wamengo nta munaniro urimo ariko jewe ndavye kure hanje narabona ko amahera mpemba dahuye n'ibikorwa jewe nkora hama rero niho nafata umwanzuro ico gihe nizari vyoroshe nari mpejeje no kugira mariage nibuka ko nagize mariage le 28 z'ukwindwi itariki zine cyo ndaheba akazi mpevye akazi ndaja muhira rero ndavuga ati wa none cyabara kweri kwezi akazi riwe iki nyuma ya mariage atarayigira barabizi amaze kwigira barabizi n'abatarabigira barabibona mu muryango iyo umuntu aje gukora urubanza usigara mu rugo atacu ufise ubukeneye amafaranga ubukeneye ibintu byinshi urugo rushasha rutanguye ariko rugaca rutangurira ahantu umuntu ahevye akazi kandi batanamwirukanye ahubwo agahevye ariko ndi kwera ko numva shaka kwapuva ico Imana yandemanye nashaka gukora ico Imana ishaka muri jewe ico gihe rero narisanze nkora ibintu bya informatique nanje rero
numva ico gihe informatique nari navuyemo ico gihe nakora ifu z'ubuyi ariko nkorera abandi bantu mu yindi societe ico gihe rero numva nanje why not je nanje ntokora ifu y'ubuyi yanje niho rero natangura kubikora ashaka ibibazo avuye gukorera imodoka y'abandi avuye gukorera mu biro ntangura rero n'ifu y'ubuyi ifu y'ubuyi ndarangura nta modoka nari mfise nta moto nari mfise ndashira mu mugongo ni bag cyo ku mabutike nkasaba amamarshi bantuma nkaca nsubira muhira nkazana ni koko kitari coroshe kandi abantu barankritika shobora kuvuye iki ariko je numva ndabinezerewe numva ndabikunda kandi malgré tout ico gihe nta mahera nabikuyemo ko ndiba ko natanguje amahera makeyi yari makeyi ico gihe ariko yari nameshi ko atarayaronka ko byari 700 ariko bivanye nuko umuco w'iwacu ngaha mu Burundi aho tubaye burya se abantu iyo ukoze produit charge abantu bayakira mu mabutike muri societe mu kibano baba bumva ko mengo imombo yavuhibura niyo mbombo canke baba bumva ko mengo ifu yakorewe n'imiburi bibasi muri Tanzania niyo fu bakunda iwacu ego ico gihe rero nikuvuga ikoze ifu y'ubuyi byasaba ko njana mu mabutike bakasigaho hazoja gutora amafaranga bama rero ufise umutahe w'ibiro 300 gaca ugenda ukabishira mu mabutike y'abantu ndavuga ko usubira muhira acice tahanye ukazorindira ko bakwishura abo bantu bahaye mu mabutike ntiba kwishurira rimwe ko ntibabimarira rimwe ico gihe rero ntivyari byoroshe ariko kubera motivation ariko kubera inspiration ariko kubera kuganira n'abantu abantu barakunze d'abord ibyo nakoze ico gihe hacaraza abantu turakorana numva ko birabanza bisununura gatoya ariko kubera ko kwakunda kubwiye ko umuntu agiye kudanaza produit shasha mu Burundi bisaba ko uba ufise fond nimushoye ibira 500 usigana ibindi muri stock ibindi bira 500 kugira ejo bikunda ukore rero ivyo kwera umutaye muto twakoresha ntibyatworoheye gushikaho nova ko tugwa muri manka turahomba kandi abo twakorana ntibanabitahuye cyo no gufungwa ndapfungo nabwo navuga gatoyi kuzima biba byoroshe numva ko nari n'umuntu mu jeune marié simwana jamugasho nabaze amezi 4 mu mimba hamadavayo ariko muri cya gikorwa nyene narakoze cyo gukora ubuyi ninararose ngo marché ikomeye nabise umuzungu ashorera ifu y'ubuyi hama rero Imana yangira neza nakubwiye ko inyuma y'amezi 4 ndataha ku munsi mwiza baro 31 décembre nyene abakristo bazi ko keshi barara mu maveye n'abatara abakristo barara mu maboîte nanje naraye guhimbaza Imana shima Imana hagati aho twari na en contact itariki imwe isaha 4 nari mfitaniye rendez-vous nawe aca mpa marché yo kumukorera ibintu kuburyo ibyo bintu mejeje kubikora nasigana miliyoni 3 z'inyungu rero ndavuga ati rero Imana ni nziza kandi yamya ishigikira umurimo wayo igihe cyose kandi yama ishigikira umuntu wayo navuga ngo ico gihe ubuzima burigisha byo naciyemo byatumye mfungwa rimwe na rimwe je ntibyanciye intege ahubwo byarakomeje ubuzima bwanje ko cabaye igihe kinini mara ntaho kwifasha nini y'abantu mfise ahubwo mara niyumvira ku buzima bwanje kandi navuga ko igihe namaze mu mpimba namaze igihe nsenga cane gose niyumvira ku muntu ico gihe navuyeyo mu mpimba mfise andi ma decision numva mfise izindi effort kandi nigeze ndonka mu buzima bwanje zo gukora ibikorwa rero ico gihe bahera ndayarose nta n'uwamenye ko nayarose ubuzima bwa misi yose nta wamenye ko nayarose ariko ndibuka ko naciye mfata navuye mu mpimba d'abord nabikubwiye numva mfise izindi decision mu buzima bwanje nene nafashe hariho burya abantu bose si beza ngenda nabivuze igihe iciye mu bibazo niho ubona agaciro k'abantu niho umenya abantu bagaciro mu buzima bwawe niho namenya n'abantu kumbe mwahora mugendana bakugenza rero nje navuye mu mpimba mfise ama decision yo kudasubira kugendana ama contact cyane gose n'abantu numva mfise idea nyene yo gukorana umuntu n'uwo dushaka gukorana gusa umwanya munini nabo maze muhira takico gihe shitse muhira naciye numva kandi nova ndakundana je mu buzima bwanjye sanze nkundana siniko ndishima abantu rero barandeseje gatoyi ico gihe barandeseje ndabibonye ubunye nta muntu nta mugenzi numwe ketse dusangiye business ketse dusangiye umurimo w'Imana duhure tuyaga ivyo nitwatandukana ico gihe rero ayo mahera sinda yarose
niba ko naciye fata umwanya wo gusenga ndabwira Imana ati Mana ndashaka kuronka ico ndi bukoze ayo mafaranga bitandukanye n'ivyo nakoze muri kahise ndi ngaho namaze 5 jours ndiko ndasenga muri 5 jours nta kintu na kimwe Imana yabwiye. Imana si Imana ivugiraho ubwo nyene ariko ni Imana itegura umuntu. Nyuma ariko z'iyo 5 jours nari numva ashaka kwimuka ahantu nashikiye twaba nimukira ahandi hantu hashasha ko yaje ibikorwa kenshi nkunda gukora nkunda kubikorera homba kugira juste umugore abibone juste umwana abibone juste binahindure miriye ya homba koje aho naho ramba umvuga mbere nteko rifuza ubuyi ni kuvuga ababanyi bose baca baza kugura ifu y'ubuyi ngaho bikaba byoroshe n'ubu rero ibikorwa bije bamaze kugendera aho dukorera ibikorwa rero tuhakorera bica bigira akamaro nosere majewe ahubwo n'abadukikuje n'ababanyi n'abagenzi batemberera muhira bakagenda babona ibikorwa ngenda ndakora bigatuma rero nanje bimpa motivation. Rero ico gihe rero naciye fata umwanya wo kwimuka maze kwimuka rero nza nimukira ahantu nyene mu rupangu bagutse cyane mpimukira hari mu kigo ishamba mu mbavu ivyatsi numva rero umugambi wo gutanga gutunga inkoko uraje uje ndagenda mu mutoyi kugura inkoko nagiye bise umugambi nyene wo kwigurira ubukoko nka 50 sinashaka kubigura bininiya ariko sanga nta nkoko bafise mu mutoyi barambwira ngo aha kugira uronke inkoko ugira commande kandi uzozironka inyuma y'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice fata amafaranga yanje ndayicari ku kwezi n'igice ahubwo ubwo nyene numva Imana irampaye inspiration ti why not je nja gusubira kwemvesisa mu bintu ku isoko bihari hariho ibintu ku isoko bidahari niho rero naca mva ngaho ngize umugambi wo kutangura nanje kumenya mbega umuswa uboneka gute cyane tahamuhira ndifashisha rero internet naje kuri internet ndaraba amakuveze ngene umuswa uboneka none warubizi ikuveze warukize yakiboneye muri wanje canganje rero niho nacanja kuri internet ndaraba kuveze ariko nizo nabonye zose nkabona ziri hejuru ku mafaranga bivanye n'umugambi nashaka gukoresha uwo mafaranga usanga nyene n'amahera menshi ariko mbonesha kure n'inzira kabaho canke ibinyamakuru bigakabaho bitumenyesha amakuru ndica ndibuka ubwo nyene ko nigeze kubona emission kuri televiziyo y'igihugu y'umuntu yakoze kuveze w'umurundi rero nshangira rero effort zo kumenya uwo murundi kumbure ndavuga ati wewe turaza kumvikana tu numva byo kuja kuri internet ko namona imashini nto yari nabona mu mwanya yagugwa $100 y'amadolari $100 yagwijije n'amahera kuri marché noir bavunja amafaranga usanga ari hafi miliyoni 2 na yamahera nubwo nari nayarose ari miliyoni 3 nari bise tundi numvyo nari mvuye to kwikenuramwo gufata mwiyo nzu nini yarabonye kandi upango nini ya byasaba ko hari hayandi mahera avamwo kivedire ku imashini ngana kuko sibaye kwigura ndibuka ko na contacts n'umuntu ushaka kumugurira imashini we bacambwira ko ayikura muri Tiriki bizofata 3 mois numva ibyo ni ibintu bya hatari ntaje byaza kumufasha rero niho nacinja kurondera uwo muntu ndaja kuri televiziyo y'igihugu ndabaza ico kiganiro capashije baranyima umuntu yagikoze ego ico gihe barambwiye ati kugira ukironke urinda kuja kuriha muri commercial numva rero ni business kandi numva noneho nta mahera nifise yo kugura ikiganiro kugira ndakironke yabizinye kuri televiziyo y'igihugu babizimvye ico gihe rero ncanumva nyene no komeza kurondeza ariko ndagira Imana ndarondeza mu bantu ya nimero yo wa muntu nuko ndayirose none aca ntangura kugura kuveze uzi kuveze ndivuga ko hari afise societe akabone je gitwa yene gasanzwe gashigikira urwaruka mu migambi y'iterambere ifatiye ku burimyi n'ubworozi nawe nibuka ko n'ivyo ubworozi bw'inkoko abizi ndagenda musaba impanuro naho yanciye intege ico gihe nawe ntiyandemesheje cane yarambwiye ngo apana kunci intege gusa bwa sindabikore ahubwo yarambwiye ngo ibintu by'ubworozi bw'inkoko biragoye cane atube wariteguye mu bijanye n'uburyo numva nyene ariko je ndishirwa rimenetse ico gihe ndabaza n'ubundi muntu nawe nambwira uko nyene wewe ufise amafaranga menshi inkoko zirapfa ziragira gute ariko sinacika intege ya mashini nduka ndayiguze rero namuhira bo tubana ntiyabishikiye cyane niyumva vuye ahantu nguzi ikintu atamenyereye mugabo naje nkigura sinabona impact
cyane ariko nubwo kabima nashaka kwindoba urumva ko nashaka kuzana ikintu gishasha kabisa umuswi wa mbere uberutse mbonye irigi ryamenye umuswi wamenetse mbone muri kurava muri igi narumvise nezerewe cyane gose gusumbya kuronka amafaranga niho rero bavuga ko esprit d'activité classe ndayisanganwe niho umugambi wanje nacu no gukomeza no serema kwiyo mashini imwe y'amagi 550 cyanazana n'indi mashini ija nk'amagi 1000 mu nyuma n'ibindi birakurikira umunsi rero tugeze aho duhingurira abandi imashini tuzizanira abandi tuziranguye tujanaza ivyombo vy'inkoko no kuri ubworozi bwanje mu vy'inkoko buteye imbere cyane gose kandi bufitiye akamaro jewe bufitiye akamaro society rero uno munsi sinashaka kugaruka cyane gose muri ivyo by'ubworozi bw'inkoko ariko nashaka kugaruka ku kintu kimwe gihambaye ico twaganiriye aho buheruka nashaka gusubira guhimiriza ugwaruka sugwaruka gusaruka ishobereye muri kino gihugu cacu n'abavyeyi bacu ndakuvuga ku bintu bitatu ndakuvuga kugwaruka ndakuvuga ku bavyeyi bacu ndakuvuga kuri leta kuko niyo muvyeyi wacu kugwaruka kugwaruka ku bavyeyi bacu leta kuri leta umuvyeyi mukuru